Geze kuri ibyo by'abahanuzi rero je cyapfa nkawe turo ijya verse ngo Elia yavuze ko ari ubwoko bw'Imana buzova Burundi buji Serbia bijya bintu wabironde muri Bible ndabibura wowe wabisomye he mwe mufise Bibiliya y'ibipande je mfise ya Bibiliya yandi batari bwagabanya imwe ya kera none ari yirabura oya Bibiliya yera niko bakizwa bavuga ati Bibiliya yera none je nasomye mu yirabura bo reka abakizwa bazodufashe bayirondera iyo Bible aho handitse yuko Elia yavuze ko ari ubwoko bw'Imana buzova i Burundi buja muri Serbia none urako byaba erega ubuhanuzi bwaraba ariko se abarundi gusa bagiyeyo hariho nabandi bagiye erega umuhanuzi wese hanurirwa ku ntara ku gihugu cankwe ku bwoko je nahanuriwe ku Elia hanuriwe ku Barundi erega Elia yarapfuye n'umuhanuzi wa kera ariko narumvise ijwi ry'uhoraho ige niko nandika indirimbo kandi yambwiye ko kantu nzogahereze kugatanga ingoma izoba yono izobibisha indirimbo yitwa ubutuba yaravugishije abantu benshi kaka mu gihe ifite na titre umengo ni gishego ubutuba ni ibintu byatari ubutuba abarundi baremwe mu gishego umurundi yumva igishego kare gusumba ibindi bintu byose kuko ubutuba mu mirima kirineneruka butubuko mu ishure twarabiririmba none wovuga ko muri enseignement mu nyigisho z'uburundi harimo ibishego oya ico gisa nico watanguye hari abarundi babremize yuko ngo ni ibishego ubutuba bivanye n'ivyo waciuvandanya ngo bavyeyi mu nyegeza abana banyu kuko yani abavyeyi mu nyegeza abana bana kawaida kwisuvuga ukuru cy'umwasi w'abantu kuye muna warda yagushikanye mu mpimba undi muntu yo baragukoreye ikibi kibishe ninde mu buzima bwawe ego turo hari ibintu byinshi abantu benshi bakubonyemwo baravuga ati uyu muhungu none kumengo ni nyavyago kumenga ari mu bisanga byinshi byudukaye vy'imikunjo na nice sky muri ghetto ivyo bintu turo wewe umaze kubibona ubigwamwo abantu bakabifata uko ko ari ivyago wewe wabihereza iri heshusho rega ntibirahera bamashaba bampoye ubusa ariko ndakunda bene wacu Barundi je ndabakunda cyane verse wigeze kuririmba ati byamfashe time byantwaye everything kugira gufata time nishize down nemera gusuzugurwa nigira zimza nindataze ko ripira ghetto umupitikera yari muto maresha arafata kuboko ashira mu buto antera mu rugo none ndumuco nikigyabuye cyagawe nabubatsi uno musi ndabagumiriza ifuruka umuziki ndawufataga kazi benshi bakambona nk'ikinyoni kitaguruka imyakine nakora baniga usigira ijambo ntagitambo ubuzima bwanje bugira icyanzo none ubu ndaje bari mu nzira yanje barahunga uyu makaniso bashatse kongwa ntibigikunda genda gwandi kusaragure wicara uhagarara uhamagare muze muri bane ndabatabagure ndabakubitire hamwe ndabamenagure ndabahanagure ndabagire Yesa 12 bakunzi bakoresha umunya media muri fresh muri Bain Mr Tugesho no munyarusaku ni sutwa chawa Mr Vuguta vyume ndi kumwe n'umuntu novuga neza yuko afite amazina menshi aje gukora ikiganiro na Petit Frère ariko yananiwe amazina yewe ko genda mwita Icihebe Baraba Ndaya Mbaya umwana muri ghetto Turo Pondis mambo vipi tu poa papa umeze neza ko fresh alhamdulillah ibi bihe turimo biranyibutsa verse wigeze kuririmba ati byamfashe time byantwaye everything kugira gufata time nishize down nemera gusuzugurwa nigira zimza nindataze ko ripira ghetto umupitikera yari muto maresha arafata kuboko ashira mu buto antera mu rugo none ndumuco nikigyabuye cyagawe nabubatsi uno musi ndabagumiriza ifuruka umuziki ndawufataga kazi benshi bakambona nk'ikinyoni kitaguruka imyakine nakora baniga usigira ijambo ntagitambo ubuzima bwanje bugira icyanzo none ubu ndaje bari mu nzira yanje barahunga uyu makaniso bashatse kongwa ntibigikunda genda gwandi kusaragure wicara uhagarara uhamagare muze muri bane ndabatabagure ndabakubitire hamwe ndabamenagure ndabahanagure ndabagire Chesa uyu ni Benturo aho muri iyo verse yaririmbye ibintu ndiko ndibonera jeje nyene turo iyo ugomba kwandika indirimbo ahanini umanza kwiyumvira iki kwanza ivara rigemba ndimwo hari gemba ameze fresh hari genda ndika indirimbo kubera situation ndimo cyangwa kubyo mbonye turo uno munsi wadukoranije ngaha ku kibazo cyabaye kuri Gmail yawe yagize ikibazo indirimbo iratakara iragenda mu gihe Benturo ari karagwana kugira arabe yuko indirimbo yogaruka turo ibi bihe nk'ibi yo bikubayeko nk'umuntu uvuga yuko uri muri comeback uyumvira ko bwa mbere tu
man biragwishanya hasi kubera en fait tuba twinvestishije cyane amahera menshi gose tuba turakora ibintu n'ubu serious ariko ibintu biba bihari biragenda nabi kutarubyiteze ariko je naravuze ati nta kintu kimwe kizonca intege maybe ni challenge maybe usanga ari indi nzira Imana igira inyugururire I don't know ariko ndizeye Imana yuko nta kibera ubusa kuko icyo nanse mu buzima bwanjye no kwihebura turo hari ikintu kunze kuvuga ati mu buzima bwawe ntuzi kwicuza wadusigurira fenomene yo kuticuza mu buzima kwicuza uba wemeye ko ibyo wakoze wabikoze utabyumviye ko ariko je ibintu byinshi ndabyumvira maybe bigaruka gutandukanye ariko kote zose mba naziyumviriye ko maybe mba nahaye agaciro gake kote abantu bazo agaciro kanini ariko je mba niyumva yuko ibyo bintu nta ngaruka nini biba bifise nico gituma nabona nicuza maybe urashobora gukora ibishoboka byose kugira nicuze ariko ntago ari byo mba mpagaciro mba nahaye agaciro ibyo numva bito kuko hari ibintu mani sinaho utobigira big deal bipasa bikagenda ariko urazi ko akantu gato ushaka kugira big deal so ntago nabona koza akantu gato ho kagire kanini ucu ntera kwicuza mba ndiko ndiyica mu mutima turo mafye genge ivuze iki kuri Bento n'amaraso mafye genge yavutse ryari umwaka navukiyemo mafye genge yavutse ryari kuko hari ibihe tuzi Benturo n'ibindi bihe tutazi Benturo hari abantu bibiyumvira ati yoba yayikoze mu gihe akiri hariya kuri Impaya canke yayiremye avayo mafia gang ni jewe nyene nayivukanye muri je ahubwo mayimenye muteba ariko kijya gihe cyose nabayeho yariho hari kibazo nari nakubajekara ariko ntatomokewe neza indirimbo yitwa Ubutuba yaravugishije abantu benshi kaka mu gihe ifite na titre umengo ni gishegu ubutuba ni ibintu byatari ubutuba abarundi baremwe mu gishegu umurundi yumva igishegu kare gusumba ibindi bintu byose kuko ubutuba mu mirima kirineneruka butubuko mu ishure twarabiririmba man none wovuga ko muri enseignement mu nyigisho z'u Burundi harimo ibishegu oya ico gisa nico watabuye hari abarundi babremize yuko ngo ni ibishegu ubutuba bivanye n'ivyo wacibandanya ngo bavyeyi mu nyegeza abana banyu kuko yani abavyeyi mu nyegeza abana bana kawaida kwisuvuga ukuru cy'umwasi w'abantu kuko abo bana babo nyene naho batohuranaje bahura n'abandi turo tugiye muri commentaire zagaragaye muri indirimbo yawe mukama ni commentaire novuga neza yuko umuntu wese akoze igikorwa yozakira neza zomushimisha ariko ari commentaire turo je niboneye zibiri canke zitatu ngo aririmbye nka Bento nka Olege muri ya style ya Olege ico kintu warakibonye nimba warakibonye cyakwigishije akuna ni ijya style niyo muri West man ni abanela mari hiyo ni worldwide kuko nk'ivyo bivugiye muri Nigeria wo cyagutwaye so je nago nkora umuziki uri limite nkora umuziki w'isi yose turo yitegure gute gukora umuziki arinze kujabuka canke umuziki ari ujabuka je mbona byiza kujabuka n'ivyari bibi kandi kujabuka any time turashaka kujabuka ariko ntitwitege ko tuzotera imbere ko tujabutse turaja gukora made in Burundi kandi ndafise project yo gukora made in Burundi byose bikabera ngari ko bikaja kugorisi tugasadisi ego turo hari ibintu byinshi abantu benshi bakubonyemwo baravuga ati uyu muhungu none kumengo ni nyavyago kumenga ari mu bisanga bye byudukaye vy'imikunjo na nice sky muri ghetto ivyo bintu turo wewe umaze kubibona ubigwamwo abantu bakabifata uko ko ari ibyago wewe wabihereza iri heshusho rega ntibirahera bamashaba bampoye ubusa ariko ndakunda bene wacu barundi je ndabakunda cyane kandi ndazi ko nawo nyene bankunda ntago banya kandi bakwiteze ko byinshi cyane kuko iyo hageze gufasha igihugu mu wese atanga ibyo afise je natanze agahogo n'ubuzima nzobutaha ego cyane turoba warigeze gukizwa n'ubu ndakijijwe ariko uri mu mizima none gukizwa ni kirundi mucara barafise uko babivuga kandi ntago wowe umuyoboka w'Imana utakijijwe gukizwa nuko ari kirundi bivuze mucara ubyo babisona bien no mu mizima byishimira urumva gukizwa nukumva yuko utabangamira abandi kandi ukubaha Imana nibyo byonye niko gukizwa ego je nafuntu mbangamira
uramuryohera aho ntanga vibe kandi ninapfa bazonkumbura neza cyane. Turo, mama wa ufise umuvyeyi umwe, mama wawe niki yaguhanuye ukiva mu mpimba? Mama wanje kwanza I love you mom, ndamukunda cyane. Mama wanje ndamukunda kubera niwe muntu yambaye hafi mu mpimba, n'ubu ndamushimiye mama, I love you so much. Ni wabona iyi interview uzobikora ibishoka byose mushikiye. Mama, I love you so much. N'ubu baguma mpanura, mwana wanje wirinde. Abantu n'ubu ejo ryari ceno ihavuye yarababaye cyane kuko amazi y'umwaka wose ariko mbona ingene mpangayika, ingene abona ntakigurira n'akantu, nka investisa mu muziki, utwo ndose twose ntari n'utwo ndamuhatimbikira, akatunsubiza akabona amafaranga menshi, akabona ndayakoresheje budget zayo, agaca abona indirimbo yavuyeko. Yaratunuye ariko arambwira ati mwana wanjye ndafise icizere ko one day ndagifise ndakikubonamo Imana izoguha ivyo wipfuza. Yego cyane. Turo, amajambo kenshi iyo uriko uravuga ugaragara nk'umuntu avugana agahinda cyane. N'ubuzima bubi wakuriyemwo butuma ariyo comportement yawe umengo uri umuntu atera agahinda cyane canke ivyo bavyavuye kuki ivyo? Oyaye ni ibintu byinshi. Urabona nka twagiye tuvukira mu miryango y'ikinyafrika, imiryango usanga tuba dukenye, naho umuvyeyi wawe yoba atunze ugasanga ibyo atunze ntago ari bya mirenge, hamwe ushobora gusanga icyumba kimwe kiryamamo umushiki na musaza, ugasanga icyumba kimwe kirimo ivyombo. Kandi ubwo buzima si bw'abavyeyi bipfuza kuduha ubuzima burebure. Sa muri ubwo buzima iyo uteye n'agatambuko gato uronka abansi benshi. Rero ubwo buzima usanga ari gihe usanga bameze nk'umuntu yagowe. Ariko uko biri kose turashima Uhoraho. Ego cyane. Turo atakaza icizere. Ukuye muna warda yagushikanye mu mpimba, undi muntu yo baragukoreye ikibi kibishe ninde mu buzima bwawe? Oya namona uwo bushatse kuvuga ati kuko utkuye muna warda yagukoreye ikibi hari uwundi. Oya nta kibi yankoreye sister. Wanyigishije isi, wanyigishije ibiri hakurya. Erega umwigisha mwiza sujya akwigisha guhamata. Oya nujya guhumururaza ukawunwa cyambu cha mutama turabisha ariko uranyobwa. Narawunyoye ariko warankijije bisigura uri muganga mone. Turo, uri kuri yubakira brand, urafise muto wawe akomeye cyane kuri izi mbuga ngurukana bumenyi Tyro 6 ndetse n'imbuga zawe nazo zirakomeye. Iyo brand we yumviriye kuva ryari kuyicreate uyubakire brand yawe wenyene bwite? Kwanza bamenye ko Mafia Gang ni chama cha wana, ni chama cha wa gangster. Nibu ziguru mu gangster OG, wahala, karibu. Support your music, utarabya gacimbiri cyangwa iki, umve ko ari amaraso y'umurundi. Mafia Gang n'amaraso y'umurundi, kandi turi kumwe byose birakunda. Turi kumwe byose birakunda. Kandi umufuko wose wo musani n'umuntu wose umusani uzoronka icyo ufungura. Ariko mvugiye kuri secteur y'umuziki, ariko nkuko mutama bitwigisha biri muri secteur y'ubuzima bw'igihugu cyose. Natwe rero turabana b'igihugu tugwana tukinziza tugatanga byinshi tukaronka bike tukanatanga n'ikori, ariko kugira ngo dusupporting umugambi wa nyine icubahiro, kugira kuko uwo muntu wose uzoronka ifaranga, uwo mufuko wose uzoronka ifaranga, umuntu wose ukaronka icyo ufungura, ntiyavuze abandi, byose bihera kuri umwumi. Rero ngiye n'uruhara rwanje kuri jewe rwo kuvuga yuko kandi kumva yuko neza bikunda yuko turi kumwe ibyo bintu bibiri bizokunda. Turo, ukumbuye iki cyo guhereza abakunzi bawe? Ndagumbuye kuja kuri stage, ndagumbuye go performinga, ndabisubiyemo abantu borganiza amashow. Nawe urafise iyi media urakurikiranwa cyane man, urateza imbere igihugu cyane. We ndazi n'igihugu hanze y'igihugu barakuzi. You are the big brand man, kandi urafightinze since before ndakubona unshikanira abantu bateramisha ibiteramo, bakoresha ibiteramo ati ya Mungu arifuza kubereka demonstration ya show, arifuza kuba demonstration ya show. Ndakwibuka kuri Dinezoro wambaye nka Dinezoro. Ajya nabyo wabonye uzobibona rero akari inyuma karahina ubuzima gusa. Turo, nikiye kintu yo wicaranye n'abajene ukunda kubahano? Ofete iyo kenshi nicaranye n'abantu ndabumviriza cyane, ariko iyo mpesheje kubumviriza ndagira icyo nterereye.
nkunda kubahanura kwigirira icizere cyonyine niwigirira icizere ibintu byose bizogenda neza gusa kandi bazokwicare n'abavyumvise dora twicarana biyumvira impamvu nacagu ico kimwe cyonyine nibayitora bazoshika ku ndoto za yego cyane turo uri umujene cyangwa uri umupapa jewe hose ndiho sase kubaza ko ufite umwana uba waravyaye kimya hariye za system oya sindibaruka oya sindaronga umuntu abyarira nibuka nice sky ariko nitworinda kumuzana ngaturo reka nongere ndagukeze kandi ku gikorwa waduhaye ndanezera neza yuko ikigiye gukurikira cyo ngo citwa wabasani wabasani iyo ndirimbo igiye kuza wisubiyemo kwiteye ubwo biyobo wabasani yani turo wabasani cyangwa umurundi wabasani ibyo uzobimenye azoba ari trap azoba ari rap azoba ari ntabyo nzi nanje umuhanuzi Eliya narampishurira ngeze kuri ibyo by'abahanuzi rero je cyapfa nkawe turo ijya verse ngo Eliya yavuze ko ari ubwoko bw'Imana buzova i Burundi buji Serbia bijya bintu babironde muri Bible ndabibura wowe wabisomye he mwe mufise Bibiliya y'ibipande je mfise ya Bibiliya yandi batari bwagabanya imwe ya kera none ari yirabura oya Bibiliya yera niko bakizwa bavuga ati Bibiliya yera none je nasonye mu yirabura bo reka abakizwa bazodufashe bayirondera iyo Bible aho handitse yuko Eliya yavuze ko ari ubwoko bw'Imana buzova i Burundi buja muri Serbia none urako byaba erega ubuhanuzi bwaraba ariko se abarundi gusa bagiyeyo hariho n'abandi bagiye erega umuhanuzi wese ahanurirwa ku ntara ku gihugu cyangwa ku bwoko je nahanuriwe ku Eliya yahanuriwe ku Barundi erega Eliya yarapfuye n'umuhanuzi wa kera ariko narumvise ijwi ry'uhoraho igihe ndiko nandika indirimbo kandi yambwiye ko kantu nzogahereze kugatanguye ingoma izoba yono izobibisha uzogahereze kugira abantu basigare muri kweshe turo nikikukumbura kuri SATB kenshi cenda mukumburako urana n'ubu nyene twavana cenda gukumbura ndakumbura iyo umuntu turi kumwe gusa uraharara guharara bisigura umukumbura mwari muri kumwe gusa guharara bivuge muivuga guharara ni nka kujya watubwiye ngo abarundi ubahaye ikintu ciza barajya baragikunda erega imvugo yo guharara ni imvugo mbi ahubwo barakunda si kuvuga ngo ni guharara ndakunda kuba ndi kumwe n'umuntu sasa iyo tutari kumwe ndamukumbura ntago rero nkumbura ikintu kuri we ahubwo nkumbura ujya muntu nyene yego turo reka ndagushimire cyane urarushe kuva mu gitondo turi ngaha bakuvugishije cyane ndetse na jewe ndagenda ndasongeye isibe reka ndagushimire cyane kandi waberewe bro pendeza sana kabisa OG mafia gang wavyeme kiatu ewa botega man uduhuye nk'umujono cyanibaza yegeze cyo gikamera atayikura zuma atayikura ense ego cyanibaza ngo ni cha kijeshi cyangwa ni cha kijeshi ya mjeshi mpambanaji nanje ndi umusirikare w'igihugu man umusirikare cyo ni vara tatashitashe kimya erega iyo ageze kugwanira igihugu mwese atanga icafisi James Agahogo turo asante sana mzee man yesa yari Bain turo icihebe ko nisimbize n'abandika ngo icihebe ariko je ndamuzi nk'umugwanyi fighter reka nabashimiye cyane bye Bain kamera yari Pax Alaba.